Bakozi ba Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro ni rukundo Ange Minushe nko mubibona ikiganiro sikinde street quiz no munsi ikaba yabereye mu ntara ya Gitega ako nkuko mubibona turi muri quartier si yindi ni mugiswahili aho nasanze abanyeshuri biga muri kaminuza imwe muziri mu ntara ya Gitega aho basanzwe baba novuga gute aho basanzwe bapanze kuko kwishure siho baba nyene donc muri quartier babamo hama street quiz no munsi ndibaza kwiza kubaryohera murazi ko tubikora commentaire share novuga ibintu vyose muzi ko dukunda mu bidukorere mu partager mwe kacanca abanyagitega ndabakunda cyane big up ku bantu b'Igitega ababangaye Gitega cyangwa ababibujumbura bavi Gitega murarenze cyane muri abantu bacu muri Magic TV murazi ko tubakunda hama i quiz ukabibonye umunyagitega ubundi munyagitega yibone nubwo utari umunyagitega cyangwa uri umunyabujumbura ahantu hose uva umunyagitega ntage umunyagitega azosiba iyi quiz ndabakunda cyane kandi ndagenda babwire ko umwanya kiriye cyane neza kandi nabishimye nzonagaruka next time ciao abanyagihugu bo muri Madagascar babita ko arabaki bana abagande baravuga ngo les Ugandais abarundi les Burundais biki donc les Congolais abo muri Madagascar baba bita abo muri Madagascar ntibahinduka nire Madagascar nye yale shakumbwira abanyagihugu bo muri Madagascar baba babita gute bavuga ngo les Ugandais les Burundais bibaza ko baba babita gute abo muri Madagascar abani baza ko ari Madagascar Shaka kumbwira abanyagihugu bo muri Madagascar baba babita gute abahugu bo muri Madagascar abanyagihugu baba babita gute avuga ngo les Congolais les Burundais babita les Madagascariens Shaka kumbwira abanyagihugu bo muri Madagascar baba babita gute ndabibagiye gatoya gerageza aravuga ngo les Congolais les Ugandais les Burundais les Rwandais aba gerageza muri ibyo les Madagascar yakumbwira abanyagihugu bo muri Madagascar baba babita gute baravuga les Burundais les Congolais les Ugandais baza kubona abo babita les Madagascar. Madagascar. Ikibazo canje ca kabiri niki shakumbwire abanyagihugu bo muri Madagascar babita gute Hey y'all come look at this baba babita gute nawe les Madagascariens shakumbwire abantu abanyagihugu bo muri Madagascar babita ngo nabaki abanyagihugu bo muri Madagascar ntibeshe ntabo nibuka kabese ngiye babita oya hagenoza sanga muzi bitari byo kigifaransa kiragoye uragerageza bavuga abagande ngo les Ugandais akongomani ngo les Congolais ashaka kwiyumvira muri izi ngirageje kwiyumvira abo muri Madagascar ntacyo wigeze wiga mu mashuri nta ushobora no kugerageza so nayigeze no kugisoma ahantu gusa nyene naravyibagiye kweri I paid for your school fees to go and learn. Ikibazo canje ca nyuma shakumbwira iPhone ni giki phone je nimvuye mu bwenge bwanje nibaza ko ari forume y'itelefone nka kujya bavuga itere canke tekino iyo ayo kuri iyo batanguza bibaza ko bari gute mu majambo yo nibaza yuko yo bari nk'itelefone ya jiva nk'ahandi yaje pari ere yaje pari ere moyen de déplacement misanzwe baciye nko hejuru niyo iPhone ni giki what iPhone nyuma nibaza ko ari ubwoko bwa telefone iyo ayo mu majambo yose bibaza ko yo bivuga iki nibaza ni phone iri mu bwoko bwa Camon iPhone ni giki iPhone ni shirahamwe rikora ubwoko bw'amatelefone
akomeye. iyo ayi mu majambo yose yoba ari gute? Ayi. Ayi ni ayi nzi yuko ari urudome sinzi mu majambo yose. Sinzi ibirenze ngaho. iPhone ni giki? iPhone ni ubwoko bwa telefone. iyo ayi yoba isigura iki mu majambo yose? Ya kibagiye gatoya. Vy'amatelefone nyene. Ayi no kuvuga i. Iyo i rero yoba isigura iki mu majambo yose? Nibaza ko iyo bari itere sinzi. iPhone wobuze ari giki? iPhone. Ikibazo iPhone. Shai kibazo kwenye numba neza. iPhone basi bibaza ko cyo bari giki? Oya kweli. Wapi? Ni kimodoka urashobora kugaragaza ati ni marke y'imodoka cyangwa ni marke y'ikintu kanaka ari televiziyo cyangwa iki? Bo iPhone nibaza ko ari ikintu basanzwe bakoresha mu bintu bijanye n'umukimekanisi c'amatelefone canke hajya bacururiza amatelefone. Aho bacururiza amatelefone. Iyo ayi none wibaza ko yo bisigura iki? Oya. Oya ntacyo numva. Happy. Gerageza. Ufatiye mu by'amafone nyine. Shino vakari nka agence canke. Esho cyanyuma. Urahamaze kumva iPhone? iPhone ndamaze kuyumva. iPhone ni giki? Ni telefone. Iyo ayi itangura mu majambo yose yo bari iki? Nka informatique. iPhone urayizi? Yego. iPhone ni giki? Telefone. Iyo ayi iriko bibaza ko bisigura iki mu majambo yose? Ayi. Bo ayi nuba ko ari nka voyelle nyene no dome. Yego. Batereye kuko ni kuko batashize ko bifone be. Bo ayi ofete ni zina. Yego ayi jewe yego. Uti rero basha donc mu majambo yose ushatse kuvuga ati ni ayi wewe. Oya no. Wapi? Ayi jewe. No ofete dimwe kidi iPhone ni no telefone nyene. Akuda ngo Samsung Tecno mbi. Nanje ndavuga iyo ayi. Ni ayi ya mu majambo yose donc. Majambo yose. Iyo ayi. Ni ayi ni nkuko waruvuze cyane. Ni ayi siguri ku majambo yose. No kidi ayi ni no anglais ufite nkasije kuvuga mu Gifaransa je. Nego. Donc uti rero bagize iki mu majambo yose? Majambo yose. Gira ka telefone yanje. Maniki iPhone ni giki? iPhone. iPhone ni company ikora amatelefone. Iyo ayi bibaza ko cyo bari giki? Ayi. Mu majambo yose. Android. Itandukaniro hagati ya coiffure na coiffure ni ya? Itandukaniro hagati ya coiffure na coiffure. Itandukaniro hagati y'ibyo. Byose ni bimwe. Nshaka umbwire iyo bavuze ngo coiffe ngo na coiffure itandukaniro riba riri he? Coiffe na coiffure. Hagati ya coiffure na coiffure. Je nibaza yuko coiffure ari ahantu bamwera hama coiffe nari ari coiffe nyene bakuma. Yego. Coiffe na coiffure byo bitandukaniye. Coiffe na coiffure. Coiffe n'ubwoko bw'inkato. Coiffure nayo coiffure ni
coiffure ni nk'ahantu bamwera. Itandukaniro riri hagati ya coiffe na coiffure ni yahe? kuvuga coiffe n'ubwoko bw'coiffe nyene. Ama coiffure nayo naho bakorera izo coiffe. Takumbwira itandukaniro riri hagati ya coiffe na coiffure ni yahe? Coiffe na coiffure nukuvuga coiffe nukuntu baba bakumoye nk'udufata. Hama coiffure naho n'ahantu bakorera. Shakumbwire iPhone ni giki? iPhone ubwoko bw'ifone. Iyo ayi wibaza ko coba gisigura iki majambo yose? Ucubona neza. Gerageza. Ufatiye mu bintu by'amatelefone nyene. Nibaza ko ari nk'ubwoko. Ubwoko. Ni ukuvuga iyo ayi isigura ubwoko. Ifone. Ko bavuze ngo phone iyo ayi niyo shaka. Ijambo nyene mu majambo yose ico bashatse kuvuga. Naco nabura neza. Ikibazo canje ca mbere ni iki? Shaka umbwire itandukaniro riri hagati ya coiffe na coiffure. Coiffe ni kungene bashobora kuba bamwe umuntu. Coiffure naho ni umuntu nyene asanzwe akora ako kazi. Shaka umbwire umuntu avuze ngo genre hagati ya coiffe, wumvise ngo coiffe canke coiffure, itandukaniro riri hagati ya coiffe na coiffure ni iri? Iyo numvise coiffe ubundi nakavuga coiffure. Coiffe akenshi kugene dukunze kubyita ni kujya kuntu umuntu baba bamumoye. Coiffure naho nibaza ko ari kiya kibanza bamweramo. Itandukaniro riri hagati ya coiffe na coiffure, iyo umuntu avuze ngo yagiye bamugira coiffe ngo biki ibintu nk'ibyo ni iri? Mbona kuvuga coiffe ni nyimosho. Coiffure ni hajya bamwera. Ni coiffure sado coiffure. Yego. Kumbwira itandukaniro riri hagati ya coiffe na coiffure. Coiffe na coiffure. Okay, coiffure n'ahantu bogoshera. Coiffe naho ni nyogosho.